ubu muri kano kanya umuziki nyarwanda uri hejuru cyane ku muziki w'Uburundi cyane kandi kugira tubashikire uzofata igikinini benshi nibaza icyo bashaka musi bazomenya icyo bashaka bazokigeraho kandi Burundi dufise tala irenze hano muri East Africa ndakurahiye Theo ariko baravuga ko abamenyesha makuru ni twebwe twicanye n'umuziki namwebwe mwica umuziki nibo nyene bica umuziki wabo ikibazo cy'abarundi tuguma twidoga ngo koreke dukunda iby'abanyamahanga niba tuvuza abo ngaha barakora bro ndabivuze kandi bamba bashake bashavure nimba badebeni bande bageze mu rwego kuvuga ati twe tugiye Nigeria tugiye South Africa sibivuga ko Fariaz umunani washaka kumbira ko Diamond Tanzania badafite amasudio meza why bagenda South Africa bakagenda Nigeria gukora ari nje barundi ntibazi kwipromotinga ndago example simple Sadbira banga afumwa kurenga n'amatari imyaka 2 shaka kumbira akiri ngahe muziki barayivuza shaka kumbira gituma asubiye inyuma atamuziki wavuze Mwarimutse ko Theo none yabaye mu DJ mbere yaho je naregeze kuba ntambe imiziki man naratambye muri Rough Riders twari kumwe na Natasha Labamba ni nayo iyo group yacu twaje turonka studio yitwa My Bubble Records iyi group yacu yitwa Flag of Peace African Show nayitanguye baza kunkari muri janvier 2009 ni naho twaje tangura no organiza ya competition ya dance itamba warashoboye kugira ama success menshi cyane Theo menshi kabisa kwiye turibuka ko na Kidumu baraguhaye agashimwe turibyubuka uri kumwe na DJ Rafa aba inspire na Gikarema tukira abantu rabizi odera diso igeza y'amasaha yari danger na muntu watabizi ubu nkorera kuri televiziyo yitwa BTN uku kwezi guheze baraklashije tuba bagatatu numva basho yanje ibiganiro bibiri bikundwa hano mu Rwanda ndacari Theo sinzofa nihebuye ngo ndeke promotinga baririmbye abarundi nzobabwiza ukuri muzosora turirimbo twiza nzotuvuza ariko ndababwiza ukuri kuko mu gihe tuzore ku mwuga ataco mushitseko nitwe tuzoregera tuvuga ati none imyaka yose twamaze iki Hello nshuti na mu bakunzi ba BTV turabahaye ikaze mu kiganiro PPF show ikiganiro mukunda cyane ikiganiro tuma tubazanira abantu b'amateka kandi ikiganiro novuga ko cajawutse imipaka murabibona ko aha turi mu gihugu cy'u Rwanda ariko tubandanya dukora nkuko na BTV tuboneka no ngaha mu Rwanda ikambere no mu bihugu bitandukanye vya Afrika nkuko rero mubibona tudatevye turi kumwe n'umutumire adasanzwe bamwita DJ Theo arafise uduterme twinshi oya ikiganiro ntitutumiramo abantu basanzwe oya aba ari umuntu yubatse amateka afise ibintu twovuga n'amasaha n'ayandi agahera ariko twe turaza kuba professional tubivuge nko minota 30 Theo ndaguha ikaze urakoze cyane Xbox ndaguha ikaze mu rugi wawe thank you bro umeze neza ariko ndashima wallahi ibintu byose nakaga turagukumbuye Burundi antuka nawe ngira urabiye nanje ndakumbuye ho mubyatari sana nk'ikintu wari ukumbura ni giki ikintu ukumbura cyane umbe mu quartier wanje cyane yes hariya turateramira nkavuga ati ndazi ko Theo yaba yari ngayo uryoherwa na basamle kuri hansange turagoye ikaze rero ikiganiro ni PPF show PPF ni past present na future kahise kubu na kazoza umuntu wese amaze kugira waho ugeze abafise kahise kiwe kandi karashaka kuba ari keza canke kabi hama tugaruka nyene ni abari nka témoignage kugira umuntu yifuza kuba DJ Theo amenye nibiki vyamugoye ejo hirya yejo kumbure azo nawe abandanye mu buzima bari mwego past kahise ka Theo ninde yavukiye yitwa nde benshi babakutse ariko turashaka hariho ibintu batazi kuri wewe amazina yanje y'ukuri yes amazina yanje y'ukuri nitwa Kizimana Theophile ariko abavye banje uziko banyankamana uzima manje ko mama wanje no 50 yitwa Igirena Justine jakanyita Theophile koko n'umuntu usanga hariho sokuru wawe canke ibaza ngo barikuye muri bibiri we ntumva none we ni sofisa amazina yo muri bibiri ndakubujije yes navukiye Burundi Bujumbura afuka nko bivuze mu Nyakabiga naho nakuriye kugeza aho ntangira nyine kuvuga ati nyanangure kubaka ubuzima bwanje ariko sinatanguriye kuba umumenyesha makuru kuko natanguye kwanza
mbonize mu myaka biga kuri PJP secondaire yanje nayihereje kuri lycée de l'avenir hama naragiye mu Bugande gato sinabashije guheza ko na change mu bintu byo ma production nakwiye gukorera muri studio yitwa Kasiukira studio mu Bugande ni naho narongeye certificat yanje hariya ibintu bya production audiovisuelle ngaruka 2006 nibaza ko mbere yaho je narigeze kuba ntamba imiziki man twaratambanye imiziki ma group atandukanye yari Magic Together naratambye muri Rough Riders twari kumwe na Natasha Labamba nyuma ndabireka tuja kuririmba benshi bari babizi ni nayo iyo group yacu twaje turonka studio yitwa My Bubble Records iyi group yacu yitwa Flag of Peace na Christian Savio arabizi niyo yadufashije cyane rwose kandi merci muramuse cyane n'washika hariye mu nyuma nibaza ko nka 2008 mu mpera za 2008 niho kuko naciye ntangura rero kuba mu menyesha makuru natanguye muri Renaissance televiziyo Renaissance kuko mvye rifisi radio na tele ntangura rero gukorayo baza ko sinatanguye nkora ikiganiro African Show cyaje nyuma ko nico cyamenyekanye ari ikiganiro twakorana n'umukobwa nasanze yagifise cyitwa Sa Carton twakoraga top 10 les disques carton and then mu nyuma ndabona ko nshobora gukora ibyo wanje kuko ico kiganiro nabona ko umengo ni ikiganiro kitari muri vibe yanje nico mu giti kandi ukabona na kimwe turi guhindura kuko Renaissance et televiziyo yitwa yuko ari privé ije ya kabiri ya gatatu je crois après héritage mugabo urumva televiziyo yitwa kuri privé izana entertainment ibiki nyene imiziki iri profane ndaproposa ndavuga ati je ibintu muko muranishira ku gitambara je muri studio wapi je n'umwana w'umisite negeza tukora ibiganiro by'abastar so ndumva nkora ibintu by'abastar nene kuba nkabo nkagira freestyle yanje nkakora emission FC freestyle nibuka ko umunsi twari twicaye nari maze nk'amezi abiri dukora emission bamugaba byitwa ko nari muri stage hari nka mercredi ibintu nk'event batari mardi umunsi ushobora kwibagirwa mpamvu ndakubwiye iyo emission twicaye kwirigara ko nsa dufise jardin nini bon numuri chef de programme wanje yitwa Igine Nkuruse n'abakameramani bandi twaje dutangira kumenyerana gatonya mugabo bo mwisite nyene bafise za style nyene ndabwira ati manje bijya biganiro bigute ntaho bitandukanye n'ibiganiro bica kuri RTNB why tutokere kindi kiganiro kiza kitandukanye n'ibindi biganiro biri ku mateleviziyo nga ntambwiye ati ngusha iganiro iki ntabwo ati muzana amakamera gusa ico gihe ko twagize kamera nka zine abantu bazi Renaissance ari kiboro cyari kimeze nk'igipisine mbwa namaze yorakibona kijya kiboro ajya negeze gukora ko interview kijya gipisine ya turicara kamera imwe hejuru ngati murabona ukuntu bakora mu video niko tugiye gukora biranzamwo nibuka ko emission yitwa East African Show nakoze imiziki muri East Africa Bryce yame yimwe mabona kubwica ganusha gucibagiga ko umunsi tukreye iyo emission nibaza ko boss wanje ariko arayiraba ntihari bwambone ndiko ndakora emission imashima ntihara nazi ko ndi n'umukozi wiwe arahamagara avuga ati uyu muhungu mwamukuye he avuga ati amazi imisi ngo amazi imisi je me rappelle bien umengo yari nka 24 iyo tariki naza ko 25 ndani mbonye agashahara kanje kambere kandi kabiye cyane baco byari binwa ni mpamvu nakubwiye ati abantu ngaca mu quartier narengana mu quartier mbamwe nkabona abantu twakoranye mwabagiye batangure kumbona nk'umuntu wa danje none ko nandi mu producteur ni ko mutambona umu wa danje ariko kameme babyarandika ko bakambwira ati vraiment utuzana ikintu gishasha nkaja muri ville ndiko ndatembera cyangwa iyo kicarana kumva ko abantu baraguteye intege kameme ni baguciye intege barakubwira ati for real ibintu ukoze ni byiza cyane narikoze nk'ukwezi ndabona kumengo ndiko ndilimita gukora East African ndavuga ati reka rero dutangurira African Show tunayitanguye baza nkari muri janvier 2009 kuko muri 2009 ni naho twacitangura no organiza ya ma competition ya dance itamba tukora amatamba ya mbere abayitamba 2009 urumva nayo nyene yari competition yatiye nanyo nyene iri mu competition ya mayizina kuko urumva ko byari ibintu byari bishushe cyane abakujene surtout barabishubira cyane nibaza ko byari uko turabandanya nkora African Show abantu bankunda ibiki dapte muziki zije bakanyizera akavuga ati wewe genda utwaye ka groupe kabanyamisha makuru shimira cyane na excellent mubona bro naona ko kumbuka man bibuko 2015 uraziko ibintu bitaba ingenze neza igihugu cyacu kiba instable kuntu akavuyo ibiki televiziyo birahagaze ntigikoze
ariko chance ko je navuye i Burundi muri juillet Jean ndavuga ati none amezi abiri yose kwezi ndicaye ngaha ndiko nkora iki cyanibuka ko mugabo entre temps araba boss bino kera nkikorera hariya abantu bari batangiye kugura amaradio n'amateleviziyo barambwira ati baraza bakandondera ngo dukorane mu Rwanda nkavuga ati wayi aha ndi muhira aha nana kimwe no bako ndi home hariya ngiye kubaka izina rushasha hano maze imyaka 5 ni wasizina ryanje wangenda ahantu batanzi nta famille mfise yo ntaki nkaja kwibaka rushasha no bakambwira ati wowe style yawe yo kundwa nambwira ati reka ibyo bintu muzanira nibiki mugabo wakize ico gihe narafashe initiative yo kuvuga ati numva nana radio menshi aragikora ico gihe nibiki ndavuga ati reka ngende ndandikiramwe muri bo ambwira ati nguri mu Rwanda ndamubeshaye ngo yaranje ngo ndi busy ariko kwa weekend tubonana ndaza mu Rwanda mashitse mbwa urumva icyo gihe bari bankeneye ariko umva uwo mwanya nije ndabakeneye barashika barambira ibintu turumvikana mboshobora kuvuga iyo televiziyo ariyo turumvikana ariko ndabona ibintu ariko barambira ko nashobora kubyemera ndavuga ati no mayera nayo nokorera vraiment no wamvuye hariya nikego urakeneye akazi ubyinstalle ukavuga ati singiye kuba local kameme ngiye kuba international kurabona ama TV mbararuta kuno ama televiziyo hanze iwacu kunagaragara henshi cyane ndapowa nitwumvikana ndavuga ati reka naje ndamwihorere tuna kibazo ndasubira i Burundi ndagaruka nje mu Bugande naho nyene narabonye televiziyo ariko banyigiriza ko nshaka kumva mu Giswahili nkareba population iri hariya y'Igiswahili naho bugoye amafaranga ariko je kujesi mashaka kwanza amafaranga mashaka ko abantu babona ibikorwa nkora ko amafaranga umugabo wacu rawuzi kunumeze nta birenze mugano bara baza ko neza na neza nasubiye kwinstalla 2015 nko muri November niyo nace ndonga indi televiziyo kuri Contact TV bowe yaricaye yarambonye nagiye ahantu umuntu antumiye ncaramura ugati umupeti Bujumbura yarabica bigacika ngo uyu maze ameza ngambye nukunuko ngagenda afite televiziyo nshasha televiziyo nshasha ngo nyereka utuntu wakoze kamwe nawe mfite tuntu naje nzanye twese tw'imisiyo yanje aramuga ati we peti urashaka gukora imisiyo nk'iyi ukabuvete wicaye ngo nibikunda ngo ejo uraza utangura akazi ngo none ngo ndakwigisha iki aramuga ati ngusabike aramuga ati je gusa amakameramani twicarane nk'imisi 2 ndabereka ukuntu nkora bibuko natanguye muri December ndatangura ndatwika nyene imisiyo yanje mbere kamwe nawe nyene nkuko nyene byabaye Bujumbura abanyarwanda bari bwa mbere babonye ikiganiro cy'umuziki umuntu ari hejuru y'igiti umuntu ari mu ibarabara umuntu amaplan kumengo umuntu ari bari muri ariko shootinga video birabajyohera cyane vraiment abanyarwanda nka bose barambye ati peti uje gudukura mwijima vraiment twari turushe n'ama studio nibiki ndababwira ati na studio birashoboka nibuka ko ico gihe n'abantu benshi bari batangiye kunyigana rero sasa ko ngaba ari kuntu bakunda gukopya cyane yukoze ikintu cyiza nta blague mze anakikuranga igikopi bigenduko barankopya nkaca ndabereka yuko ni muri ya studio bavuyemo naho nyene bishoboka ushobora gukora ikiganiro kigakundwa bona kavuga ati none bijya bintu ukora ubikora gute kandi n'abantu dukorana agashaka kunyigana ariko umwe wese afite ikintu ari wowe wagitanguye kiguma rica umuntu ashaka gukopya akagira ibiki ariko originalite wowe ni ubuzi ukuntu kuko ni ci wawe ubuzi kuno gikora nuko nyene byagenze dakora gushika 2019 ariko ngaha hano sico kimwe no mu Burundi ngaha afite systeme yuri kurakora umeze nk'umuntu uri ku isoko bivuga ko umuntu wese afite televiziyo abonye ukora ikintu ciza abashaka gukwega nawuze ukore kuri televiziyo kavuga ati yaje bajya abantu bomuraba barazi wanje umva agenda uko mvayo ubunkorera kuri televiziyo yitwa BTN ndagerageza kugwana nayo ko bati bavuye ati amakuru twarafatishije ariko entertainment yatunaniye ingo dufashe mu mwaka umwe maze ndabafasha mu mateleviziyo afi 18 urumva uko kwezi guheze baklashije tuba gatatu numva show yanje materima ibiganiro bibiri bikundwa hano mu Rwanda yego congratulations thank you bro ko wambere no kubwira ko yandushije inota rimwe nawe nyene urumva nyene ashaka kuba yakurushije bica bitaho ariko ni ikintu cyambere no shima cyane kuko ni gake abantu ati ni gake arabagandara abakenya bakuri navuga ati mani twegura dufatisha byadufashije imyaka myinshi cyane
kandi jewe n'ikintu kinshimira n'abantu bantumira nkuma nivugira ikirundi mbonda kimixa kameme nyene kwa kundi kiwanje ikiganiro cyanje nakubwiye ni freestyle na rurimi rw'ino ikifi gusa kuvuga ikinyafrika nta kindi nikibembe nkizi nagikubita pe ego muraje kumva urugendo rwa Theo kuva kumbure tutaranamumenya ukuntu twamumenye ukuntu yagiye arevoliwa hari ibintu bibiri yavuze kumbure je shaka ko tugaruka ko mwarimutse ko Theo none yabaye umu DJ donc umu producteur wo muri studio Theo basubiriremo neza mbega hajya warawikorana na ubifatikanya na donc n'umwuga w'umenyesha makuru indirimbo washoye kuri recordinga ni nkiza zashoye kumenyeka ni nyinshi sinozibo ko hacigiye kinini na production ari hagaritse ariko ndazi ko nakoranye n'abantu benshi baza ko bamukombozi batangiye gusohokera mu studio yacu Fariyaza Kivurayi twarakoranye kenshi n'abandi baririmbyi benshi ba Black G litwe twabaduzi DJ kuri studio ni benshi shwa mbona nimba shwa kwibuka indirimbo zayitinze ariko n'abaririmbyi benshi kijya giho n'abaririmbyi benshi bagerageza gusora indirimbo zigayitinga hariyo za Generation 80 hariyo no bagitero Lax hariyo bandi n'abaririmbyi benshi muri My Bobo Records mwomenya ko na jewe umuntu wa mbere yandikodinze yari DJ barabinyibukije ibyo bintu sindavyibuka nabyo nibuka ofete Spox benshi bamuzi kuri ndatemutse ngo 2013 ariko je nanje natanga iyo myaka ya 2008 2009 nirondeza kasi ya mbere yari My Bobo Record Theo niwe yanyakiriye namurishe 20000 ariko indirimbo yanje ntiyayihejeje yari busy sana iciherezwa na DJ Theo hari 2009 kijya gihe nazajyaga kena natangaje kuri televiziyo kandi ibintu bya production ntangwe kubivamwo cyane uziko kuva kijya gihe ntarasubira guproduce kandi urigira nko masizio ukihorera ntibaba bazi ko hari na notion nimwe office ndibaza ko ahantu twajanye je warabonye kandi ko nagerageje ariko kandi hariho ikindi wavuze cyo kuririmba groupe gutamba hari indirimbo mwigeze musohora mugakora nk'aga clip cyane en fait twege groupe yacu twagira ama live nibaza ko hari projet yigeze kuza kuri Search for Kamgana je crois ya kwisanganiro hari umutipe yitwa Nicolas Winzovu ngo yaragiye twakuta ama live kenshi twaje muri studio kandi tukina n'abana icyo gihe niwe ko twadufise association yitwa Moses Fund yari y'umusaza yaba muri Amerika yitwa Kirokiro ahari imani mubike ko yarafuye niwe yadufashije byinshi muri ivyo twakubita ama live bivanye hari n'ibiteramo twajamo by'ama festival ariko mva hari kera tukinda abanyeshuri tukigago yes warashoboye kugira ama success menshi cyane Theo menshi kabisa kwiye turibuka ko na Kidumu baraguhaye agashimwe turibyubuka ari kumwe na DJ Rafa yari muri 10 over 10 in 1 umengo ni ibintu nk'ibyo kuri Cercle Nautique na uribuka ibyo bizinwa ndavyibuka man akabanga kawe karakahe kuko warakora ibintu byose bikagenda neza mbega wocu twibutsa na Tamba yaje gute mbe yaheze gute Tamba normalement yari ide yuwanje yari ide yo mukoga twatanguranye nawe yitwa Claudine tukavuga ati reka ducree ikindi kintu cyozana cya entertainment ariko gitandukanye n'ibindi kurabona you create ikintu y'umuntu aguhaye akazi gerageza nawe kumunezera ucree ibintu atabona handi tukavuga ati reka ducree ikiganiro cy'ama dance urabona ko kana kenshi nitwishyuza pa yo muri finale nitwishyuza kira tulimite abantu bari kwinjira turavuga ati reka ducree ikintu niyo cyace kituzamwo cyatamba ko nibuka ko twagiye kuraba ministre ico gihe ari Jean-Jacques ministre wa jeunesse culture sport nawe aradushikira aravuga ati ma projet yanyu ni bien cyane kandi abantu bayikunda ko twavuga ati muri vacances abana batwagana byinshi bavuye mu vacances aramusanga bagenda mu biki n'ibiki mu mayoga n'ibiki ariko tubahe occupation bakagaragaza ziratana zao diha ajya 2 mois birabafasha kamwe ko bavuze ko ebana chaque weekend turaja gutamba turagira ibiki turagira ama repetition bigatuma batagenda muri bya bintu by'ubuhumbu byinshi niko twazanye dukurabona ko shakane twaba dufise theme akabanga rero nakahe katuma ibintu ukoze bimenyekana mbega kuba na Telerenaissance yari television novuga ati ifise ikundwa byose byarafasha canke wakabanga kiwa karaka mbe ninde muntu yakwenspira Theo ivyo ukora wabikuye kuri nta muntu numwe nibazo kubeshe ngo je sifise umuntu inspire je par contre nabaye inspiré na Gikalema
tukira abantu urabizi Odela Diso igeza ajya amasaha yari danger na muntu mwatabizi ni inspire ukuntu avuga n'ikintu ibiki mugabo par contre jewe ni inspire kugira mu gukora ikiganiro nabonye ukuntu yo yakunzwe ndavuga ati naje nshobora gukundwa nkawe nzanye ibintu bishasha nkako yari yazanye Odela Diso yari yayitanguye ariko urumva wayitanguye yacigira izina kuruta ko akunda avuga ati naje nzanye ibyo wanje birashobora kuruhura nkaraba ama video nkaraba ama plug ukuntu bafata na chance ko nagize bya produit byo kwiga bya production video bica biramfasha ku ico kintu ariko kuvuga ngo ni giki ngakabanga no kubira abantu ngo nkundwa gute shaka kubikubwira ko nta no mu Rwanda naje gukora sinanizi ko ikintu cyane mbere cyo ukundwe uko nkuko gikunzwe n'ubu umva gutena imyaka hafi 6 gikora ikintu misi kwa mbere ugeza kwa 6 ariko abantu nibakurambire ibari mbo novuga gusa n'igikundiro ni ikintu kiba kuri muri wewe kuko no muzwa musanzwe je ntangwa na bakisimbeshe ego ariko kandi hari abantu badashobora kuba bemera ko bijya biganiro bikora uri à l'état normal hari abavuga ati uwo mbwira ko Theo hajya tabaya ngo makamuzi Theo uburi normal canke hari akantu urinda kwishiramo kugira bro we tumaze gukora na emission jewe mu buzima bwanje fise principe imwe nanyoye canke n'ibyo bimushaka kuvuga sinzi ibyo ari byo shobora genda kuri television en fait jewe iyo ndiye urabona ko kamera iri ngaha simfata ko ndi kunganira na kamera mfata ko ndi kunganira n'abantu hari abantu ndi kundateramisha so iyo nanyoye mu mutwi wanje ni imagine ko bare babonye ko nanyoye en fait sinongera kuvuga sinshobora gukora ikiganiro neza jewe freestyle yanje mu buzima busanzwe ndi mu ndi timide mvuga gake ariko iyo mbonye imbunda yanje ariyo kamera n'iboro ndabigutuye bro bari ibintu bya ndrobo ndrebe numbaza ariko bazimije kamera Theo turiko turagana novuga ati ku musozo w'igice ca mbere arico ca past nico kibana kinini kahise twumvise vyinshi waciyemwo hariho vyiza na bibi nicaye kimwe kibi utazofa waribagiye cagushiki mu mwuga wawe hama nicahe ciza cagushikiye wavuze ati aha kabisa ikintu kibi cyambere cyanshikiye mu mwuga wanje nibuka nkitangura gukora abantu bambona gukora kuri televiziyo abantu bakubona nk'umuntu wa danger nibwo ko ico gihe sinarifise ameratike hama umushoferi tadufise imodoka nka zibiri bumva baca bavantage abantu batwaye amakuru nanje ndi umustagiaire sishobora kuvuga ngo nahana bro nibuka ko navuye oragera nsase kuri Mozambique gushika mu myaka bigana amaguru navuye ari nangere nyene butubwiye butangire kwira navuye ari 18h nashise mu iranga 21h mva 21h nshise nyene emission yanje iri kwiraba mane nca ahantu bariko barayira bava ko nambaye capuchon nigize ni chapeau nayigize uko mbona ukuntu abantu bariko barasara mane narababaye cyane ndavuga ati sase kwa ibindi biki ukabona ukuntu abantu bariko bavuga ati ndiko nshimisha abantu jewe ndiko ntanagahinda icyo ni ikintu cyambabaje nace mvuga ati no il faut que ntangura rero gushakisha muri akazi nimba abantu bankunda akwagomba nkuma nicaye ngo ndindire ku kazi ngo bazashakira ikintu nakimwe ya ubwo urumva après ndace ndyoherwa après yumva insomene ibyo bintu biyumbayeho naciye nkora ikiganiro je nyene ni créer atawundi muntu yatayide yundi muntu mugabo naragizemo ide kuko nakubwiye team yanje ari turi team vraiment ndayishimira cyane yari gengenguruse yari chef de programme wanje ebana ni mtu wangu kabisa n'abakameramani twakorana na Evrare bandi ba Prime n'abantu twari turi close out of the team nibaza ko nibyangeje ko mu insomene kera gahinda nanagize muri ijya weekend yindi byagenze neza icyo kintu ni mbani bako kimbabaza mu buzima bwanje ica kuryoheye naco byinshi byakuryoheye ariko bro ni byinshi byanjoye cyane sishobora kubwira ngo ni ikinjoyera parce que ugeze no sabira cyanjohera kubona nkora ikintu kuwa mbere kwa gatanu ariko nkaguma nikirambira abantu bakaguma bavuga ati ebana baragitebeje iminota 5 gatangura guhamagara kuko tutamubona badewe nk'abanyita ngo bamenyesha makuru mu Rundi kandi uravyishimiye muta ego tugiye kuri kubu si kare cyane yanakavuze aravuga hakora ariko programme zawe za buri munsi Theo nizahe watubwiye ukora urashaka kubisubiramo ariko katubwira gahunda zawe za buri munsi nizahe ubuzima ubayemo bw'akazi canke ubuzima bwanje bw'akazi
ubuzima bwanje bw'akazi busanzwe ubu ni ibintu bisanzwe, mfise ikiganiro ni iminsi 3, ni kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu no kuwa gatandatu, bade ko bari kuwa gatandatu bari repeat. Urumva nta byinshi biba birimwo, kandi jewe iyo nzi ko ngiye gukora ikiganiro simbashaka kuciyumvira, mbashaka ndaciyumvire kamera yakije gusa, ndategura imiziki mvuza ibiki mbara umuntu natumiye, ariko ibisigaye ndayibona kamera bayakije. Niyo gahunda je mfise, nta kindi mbona nashaka kubwira muri gahunda z'akazi zanje nibyo. Yes, tukiri ngaho rero turi muri kubu, reka gato ukora ngaha mu Rwanda, uramaze imyaka ishika kuri 5, warakoze ni Burundi ishika, kandi ndazi ko ubandanye ufasha abarundi, abaririmbyi b'u Burundi baragushimira cyane, bavuga ati Theo ntatwibagira, guma ducisha ko ukorana mbere n'abandi benshi. Ubona gute umuziki w'u Burundi, ubona gute abaririmbyi b'abarundi, ubona gute abo ngaha, uwo kubwira ati gira ico bivuze ko vyose nica? Reka ntangurire ku iwacu kwanza. Mu myaka 5 maze nga presque 6 maze nkora kuri televiziyo nga ko maze gukora amateleviziyo 2. Nta muntu ashobora kubesha, ni gake bavuze indirimbo z'ikirundi, ariko ikibazo cy'abarundi tuguma twidoga ngo kureke dukuni by'abanyamahanga niba tuvuza. Jangira mvugisha kuri muri kano kayana, urazi imbere ya kamera nabikubwiye kandi wabitahuye neza. Tureke kwidoga, dukore bro. Iyi myaka je maze ndi mutangaza makuru, nabitanga imyaka 18 urako nshaje, ntako tutasemereye. Nasanze n'aba grand frère banje babikora mu entertainment bama bavuga, ariko always cya kintu kureke bakundi by'abanyamahanga, kureke bagira ibiki, ariko bo bakibagira ntibipromoting. Reka ndagutere story, aba legend bacu Farious Baloriro bona ko batakoze kugira umuziki ndundi umenyekane. Baragerageje epoke yabo pe, mu bushobozi buke, mu buryo batari bafise, umuziki uricuruza. Mbaza impamvu umuziki wicuruza. Kijya gihe Elton Benga barayibona, sibyo? Umengo n'igice cy'isanganyira itangura ngaha barayumva. Sumva bivuga yuko ari kandi barakunda kuzumvira cyane, sibyo? No kuraba Elton Benga bivuga yuko iriya muziki niyo bayimenyera. Hano hari amaradio makenya, sibyo? Kandi yagezo ngaha wasanga ari zingahe i Kigali, ugasanga ari radio yo mu ntara, sibyo? Ariko ukabura iradio ngishobora gushikariye. Kandi ikindi kintu abarundi surtout muri rusange nidukunda ibyo wacu, dukunda iby'abanyamahanga. Example du simple, je mu ndaba aba blogger bonga, abafisa ama YouTube benshi n'abajama banje barashobora kumbwira yuko uzi yuko 80% y'abantu baturaba ari abarundi. Ukacugenda kuba blogger b'abarundi, bavana bafisa amashinja ama YouTubers abaki bose bro, usanga afisa abantu 2000 2005 ibindi nga atakoze za nkuru za balandiriz zo gutwika nyene ngo gitumuka ukacubona ngo yaronse views nyinshi, ari ugasanga presque on bose bonga 80% je te jure barabwa n'abarundi. Bivuga yuko nidukunda ibyo wacu, ariko par contre ngavuga ati peut-être ni twebwe tutabakundishije hakiri kare ibyo bo bakora. Kurabona n'ibintu babatangiye gukora byo abakora ku ma YouTube, urumva nabo babikopenga, peut-être ko ari babitangwa ariko tutabamenye. Tuvuga reka tusubire mu muziki gato, ari nje barundi ntibazi kwipromotinga. Arumva ko kuja muri studio agasora indirimbo akayizanira wewe, cyangwa akayishira rafa, cyangwa akayitwara kwa micro, akabona ko ibintu byibiheze. Abo ngaha barakora bro, ndabivuze kandi bamba bashake bashavure. Ndaguha example simple, Sadbira banga afunga kurenga n'amatari imyaka 2. Shaka kumbwira akiri ngaha muziki barayivuza, shaka kumbwira igituma asubiye inyuma atamuziki wavuze bro, no gucreate connaissance. Ubu ushobora kugenda hariya jewe ndi umumenyesha makuru mu Burundi, abo baririmbyi bose nta muririmbyi n'umwe mu Burundi atazi ko je ngorera mu Rwanda, sibyo? Nimba ikiganiro canje gipavinye kubica 2 mu Rwanda gikunzwe, sibyo? Nuko naje nakoze kandi je ndagerageza. Umaze imisi uri ngaho urayibonye, sishobora kuva muri studio ntavuze jewe nakora kwera kuri contact. Narigeze kuneguza ko niyo je bari bagize ibyo gupanga ama playlist, narigeze ndazigira boss nambwiye atumva rero sasa jewe ndagusavye ku munsi happy fam yaraje niyo yobuteme wacu, navuga ati ku munsi bashobora kuma 45 minutes no stop y'imuziki ndundi. Mwe haragera nakabwira ati tewerega wewe turavyumva urashaka kumenya kasha bwari indirimbo nyinshi zitameze neza, ugasanga jibambiye nivyo mbwa, ugasanga ndavuga ati ko bigenda kose namwe nimuririmba indirimbo nziza, reka je ngerageze mu arige mushira indirimbo 5 zikurikira z'abagande, z'abakenya, z'abanyamerika, why not? Naje ndakora nga barasko ari televiziyo ikora mu Burundi, nagezwe naje kumenyekanisha
abi wacu mugabo ibyo bikorwa byose nakoze hari abantu batigeze babibona moi nibuka ko namadago telestare ko atwenze unumiwe hari umuririmbyi w'umurundi je nigeze gufata je nigake urabizi je nigake jewe mbashaka no kumenya n'abaririmbyi tukese bajya bakera nyine barabajama banje n'ibiganiro byawe ntutumira abaririmbyi nigake simbikunda man ibya bintu tusanga uramutumiye ngo ibikina bro imindirimbo yawe style yanje nkinamwe indirimbo abantu barakunda ijya style akunda gutumira muri studio urumva bro jewe ndi apene wallahi ndafata ka video ndagakata umutama ndamurukira ka video ndarasabye na nimero ziwe kwera ko kumurundi kwera ko nakunze savuga ati umupeti vraiment katumupromoting tuvugane namubwiye ati je reka ndagushira contact n'abajama banje bane batanu dukorana ngaha dufise agakuru kacu vraiment nawe nyene umenyekana okay brozi ni yankore yambye ngo yes yambye ngo full mzuka umurungikiye aka video umurungikiye aka video wamucishije kuri televiziyo nga donc we warakuzi we ntiwarunamuzi washimishije n'igikorwa ciwe uramurungikiye cyakubwira ngo full mzuka nta no kuvuga ati amahoro neza yango yes braza ngo esprit jewe kwera ko antuka na Farias wo muri Jendi muvuganye harabaho kuramukanya Farias uramukanya cyane bro donc nta uciye urungikira umuririmbyi akiri mushasha akakubwira ngo full mzuka wibaza ko biba bivuye kuko niko akundi muravuga ati ntibazi icyo bashaka ni kutamenya binjira mu bintu batazi icyo bashaka umunsi bamenye icyo bashaka ndabishika ko byose ndaraye umutipe ndavuga atari serious ndikawusha asora indi ya kabiri ndavuga ati reka wenda mutestinge kandi ndabikora anyiruruko nyene umutipe yaraje nino mu Rwanda jitojura ndamurondera bro jero maze ko ndondera umuririmbyi ni gake vraiment navuga ati arabizi ko nabana bambwiye ati ndabana navuga ati ngaha arumenyesha makuru wanyu murondera byo ndafatanya sibe ndamurondera bro twanye gahunda mu telefone yari zimije saa ya 5 yo gukorana ikiganiro yego saa 5 yaje kunyandikira nka 17 bara ngo bro sorry ngo naraye ndushe ngo nari njyana nk'ijyana bo jewe kwera ko ndabimenyereye nibishavuza cyane ndavuga ati yago kwera iki nisuzuguje ngashaka kurondera we cyane wowe kandi atari umuntu wa danger ndaceceka ariko kibabaje umutipe yarakoranye n'indirimbo n'abanyarwanda n'umunyarwanda bro yavugije nk'imisi 2 kuko abose bagira ati man none wowe umuntu ari uwanyu utahaye interview bivuga ko wamuciye amazi ku mutima je sinamuciye amazi namurondeye ndamubura ngo uno muntu nk'uwo tumupromotinga dushaka iki urukumva icyo kintu abantu bose yishinga man ari ndi televiziyo bamutumiye yagiyeyo 30 minutes ava wowe mwaraye muhanye gahunda ntunamutore apana na live yo ku recordinga ndamubura aje ndavuga ati wapi ariko jewe ujya nashobora kunca intege kuko ni benshi ari no ba legend shaka kwandikira abantu dukora interview kuri Sky ubu biroroshe kuri Zoom urashobora gukora interview ushaka kugira ati bro canke reka ndagutubaza tubiri fata no kuri telefone monde yari volume mari simbaka kamera kazorindira ukabura ndavuga ati sasa jewe abandi bapeti bazoza nyuma nibazogira ikibazo kwera abantu ba Kenya jewe iyo so indirimbo nkayumviriza cyangwa nkagira amahigo nsanga mu groupe bariko barayipartager ndicara nkanyumviza ngo ati indirimbo irashaka kujya hit murara nkariyo nk'abapeti bagitonde kandi bajya peti Rappi Boy na Trezo ndazi ko bakunda cyane ya peti ni top vraiment bajya peti ni top karimbo kabo kamwe na urabizi twaragiye henshi mu Rwanda urabona ariko barakavuza ko naragerageza avuga akaririmbo vraiment yani kagenda kusinda nabazi intura navugana nabo yeah kamwe abantu bari muri video iri mix bari mu tuzinanye cyangwa ufata ka video ndagakato ya ndavuga ati televiziyo yacu ni Burundi iraboneka uzobona ayibone ariko indirimbo iri hit raba Natasha Natasha je kwa conseil niyo flopping yoronka abantu arazwi ndavuga ati benshi nibazi icyo bashaka musi bazomenye icyo bashaka bazokigeraho kandi Burundi dufise tala irenze hano muri East Africa ndakurahiye nta muntu yoturuta mu bintu byose nta muntu yoturuta pe ariko ni kwa kundi sinzi ibyo babashaka sinzi nimba bashaka gusa 6 bagumwe bari loko reka tugarukire ngansivuge byinshi wambye hano mu Rwanda igihe cy'aba Farias baradominye hano cyane abapeti baje ba Medibande baravuga ati aba grand ko batudomini wacu ico gihe amaradiyo menshi yaratangiye kuza
apeti barakubita hari yazo turirimbo tumenye umuririmbyi umwe tumenye umuririmbyi umwe mugabo bigiye ba Farious bagenda iburaya n'abalolilo naba nziza bakagenda bari abo bantu batatu banziza nibo bari bazwi ba Farious nibo bari bazwi no muziki Burundi waciukwama urakwama neza ni nawo apeti umugani wabo bace badukoma bace bagerageza bavuga ati reka tudomine amaradiyo yabo reba kote nord yose Burundi genda Ingozi Muyinga mu Kirundo bumviriza amaradiyo yo mu Rwanda bivuga yuko twe amaradiyo yacu raba nk'ibijumbura wasanga Renaissance za CCB zizwi za FM nizirenze Bujumbura ugasanga ruguru hose kote nord amaradiyo bose n'ubu jarano benshi Burundi bamugana telefone avuga ati finalement nibiki ibintu bivuga yuko ijya muziki zijya nani province zine zatumye muziki nyarwanda ushikariye mugana abapeti baca barakora pe barakora umuziki kumva ko umuziki uryoshe hari umuziki mano ushobora kubanira ariko akagera ahantu uvuga ati ndawubana shaka iki kuko nakubwiye indirimbo y'apeti yo nushobora kubanira n'umuziki mwiza urawumva kubyinise ushizemwo nawe umuntu aba wa mbere wabonye arashaka kuvuga tipe gute kumbe umudiho uraryoshe niki nibyo nakunda kubwira hama ikindi abapeti bo ngaha bari yubatse bivanye n'ibi byagumaguma n'ibiki canke iki umupeti wo ngaha arasora indirimbo nk'umumonde barimwe pulomo arasora indirimbo canke akaronka manager bakavuga ati reka twumvetse turondere nk'imiliyoni 4 tugende Kenya tugende Zanzibar gusora indirimbo iyo ndirimbo ni yasohoka bakayizana ngaha iravuzwa to utakazoronka konsero kuremvetisa umusurizina amafaranga yazogaruka nimba badebeni bande bageze mu rwego kuvuga ati twe tugiye Nigeria tugiye South Africa sibivuga ko Farious y'umunani ariko nabyo ashaka ariko sinzi impamvu atabishaka ategerezwa kubandanya ivyo yubatse niyo wabyubatse ibiro tuzakibandanya ko abandi byabananiye ifoko baza bakabyubaka bakagenda bagakoma ko barabizi ko babizi vuga yuko baragenda bakagira ama video hariya bakashaka amafaranga bakigira hariya bakaza ngaha bakajya hit bagana ama concert babatumiye canke bakaba ambassador nibiki bakajya amafaranga meza abi wacu denema numvise ngo sadbiyo moya mahera na yana mugabo apnyo tiribana barindanye nato kandi ndamusanze ntarigera soka kweka dasoka tuza kwigurisha abari n'ivyo ngaha bava ngaha bakagenda Uganda bagiye mu matuwa ubu basigaye bazwi kera ntibari bazwi kubera iki ubari ko bari yubaka uwi wacu bro ushaka kumbwira ko ari umuririmbyi uzi kuririmba ushaka kumbwira ko mu mwaka ushaka kubura 1500 yo kuvuga ati jewe ndagiye Kigali ukarondera umuntu akwakira je ndahari sinobora kwakira umuntu abandi ni benshi akwakira ukavuga ati je shakira ga studio nawe kaba k'ibihumbi 100 washaka kumbwira ko Diamond Tanzania badafite amasudio meza why bagenda South Africa bakagenda Nigeria gukora ni kuyubaka no kunga ubucuti bro nta muntu azo gupromoting atakubona nta muntu azo je nyanga ndageze ngurate wowe ahubwo abanyaga barundi bafite chance twe tworonka nk'umurundi ufise izina ufise iganiro gikunzwe mu Burundi twomugira nk'akapeti nk'akamana gatonya twirashatse nabo tuzi nabo dupromotinga n'abarundi ngo wayi wewe uragerageza ukagira ibiki par contre abazanga kenshi bakunda kuza biface wewe aragerageza naho bitarafata neza ariko kamwe yugiye mu baririmbye ku izina nawe witangwe no baririmbye bakavuga ko bakuzi biba biriko biraza pole kaza abantu bakenya nyine bazi umuziki bavuga ati uriya murapero umuntu turamuzi izina biba ritangiye kuza itsifiko nawe sasa ucuga umubemeza kugira no muri bajya abantu bato bakundwe kimwe gusa nshaka kubwira ubu muri kano kanya umuziki nyarwanda uri hejuru cyane ku muziki w'Uburundi cyane kandi kugira tubashikire uzofata igikinini nibaza ko ico gihe je nawe ntuba tukikuritangaza amakuru tuzobatwara abanyamesha amakuru tubatwarashaje nyene turi babandi tayikora entertainment turi muri iryo tangaza amakuru ariko dukora ibindi kuko bro balandri barakoze Bayani Santana bako batagize Bayinosa Valente nako batagize twe turaza na bapajo nako tutagize mwewe na muri ko muraza arico mutakora ariko still biguma ariko akunda nyene Theo ariko baravuga ko abamenyesha makuru ni twebwe twicanye n'umuziki na mwebwe mwica umuziki nibo nyene bica umuziki wabo par contre si sabamenyesha makuru bose reka ndagutere story ariko nifariza akunda kuvuga abantu bakabibaza ngo ni kubanga no wewe uri umumenyesha makuru wawe ushaka umugenzi n'umuririmbyi ego mukora ibintu bimwe ariko apana ko mu bagenzi
muwe bagenzi mu kazi peut-être muri ahantu musangire ariko pana kumva ko uriya muririmbyi ategereza kurondera bro nakazi kawe murondere akwankire wa murondeye apana umuririmbyi ko ariko kurondera wo uragahembegwa yego c'est vrai utegereza ari ibintu mushobora kugirana amagiranye n'ibisanzwe ariko wowe numugire yuko wo kumva ko Farious yasohoye indirimbo ukarindira ko ari baguhamagara ngo yana ngo ndasoya pana bro YouTube zirahari je kandi ndakwereka histoire je abantu bose bamvugire jewe ngikora nkitangura je narafata systeme nkagenda ba Amir Pro bose barabizi je Sadbi je namuvugije namuzi jamais Sadbi twaje kumenyana mu nk'iyameza agiye kumurika album yiwe niyo twamenyana kandi nyuma album yiwe cyo gito sugese ndamuzi ariko nta munsi n'umwe nasiba kumuvuza mu ndirimbo mu mukimwe indirimbo nazikora he mu studio hano yazikoreye je naragenda nkasirikira mu studio yabana mu ndirimbo nka zibiri mwemera amakozi bakazimangenda nkavuza ko je ndashaka kubaka ikiganiro canje ariko mu kucubaka nibyo ari kumbuza kumvuza abahanze ngira gikonzwe ariko kameme nawo nyine girageza ushiremo nabiwanyu nawo nyine bagaragare iyo espace bayironka ukumva birabaje bro birabaje sizi ko no bivuga ariko sha mingira cyari ndende kabisa. Yes I uyo ni DJ Theo umumenyesha makuru wiwacu Burundi akorera ngaha amaze imyaka akorera ngaha yariko aragerageza kutubwira uko abona umuziki w'i Burundi nuko abona umuziki wo ngaha yatubwiye ko baramaze kuturenga kandi kugira tubashikire bizodutwara inguvu nyinshi. Theo turiko turagana kandi ku musozo wa kino ganiro ubu rero ni kazoza bavuga ko kazoza kazimana ariko yego future ariko umuntu wese yamana imigambi nka Theo urafite ivyo wageze ko ariko ivyo utarashika ko wifuza gushika ko ivya hafi bitari banga n'ivya bro just guje ko fitiri yanje nakunda kwimenya cyane uno musi kumburukora kuri BTN uravuga ati kandi warateye intambwe uravye aho wahereye mbega ushaka kuguma ha canke nawe urashaka kuba nka Gikarema canke nabandi Gikarema ivyo byaraheze ubu ndaje ndi DJ Theo kuri kote yanje ndashaka kuguma mezuko ngumishimisha abakunzi banje nkuko nama ndabikora buri gihe mo peut-être que nshobora kuba ndi kuri BTN ubu akaza n'indi media ikomeye irutiriye ikandondera urumva ariko umuntu urafata ukabalansinga ukaraba ubuzima singiye ngaha no ngaha kandi se ngunda gutanga cyane ngo ngende mashaka iyo ndahantu hamwe ngumaho byo kuvuga ati bebeshi ngani cyo kirabica uraza ukakora ikiganiro nakagukunda akazi ubundi bakazazana televiziyo akagenda nyuma y'amezi 2-3 ukabuvuyeho ukagenda handi umva na CV yawe nuzo gimshira avuga ati umutipe nari seri gute se yanyereka mu myaka 3 yakoze mu menyesha makuru 3-4-5 so katuza kanje nta muntu amenye biri imbere parce que sinzi ico Theo azoba mbere ariko always mumanizera mvuga ati ndacari Theo kandi ntiharasaza ko nguma nshimisha abakunzi banje kandi sinzofa nihebuye ngo ndeke promotinga baririmbyi b'abarundi nzobabwiza ukuri muzosora uturirimbo twiza nzotuvuza ariko ndababwiza ukuri kuko mugiye tuzore ku mwuga ataco mushitse ko nitwe tuzoregira tuvuga ati none imyaka yose twamaze iki twapromotinze iki nimamvu nakubwiye ati ababitanguye kugira umuziki ndundi umenyekane hanze nibagaruke babisubiremwo kuko barabishoboye ego cyane hariho ibibazo tukunda kurangiza n'ikiganiro vya TikTok DJ Theo akunda iki nkunda abantu wankiki ntango umuntu amuze amahoro azanire sécurité abamereye nabi cyane ni yahenja préféré yiwa umukeke uko jejiki agaswake antukura gakumbura nicaye kinyobwa cyawe ndakuyamye canke ni byose ikintu cyose yasi byose nawe kameme twose ikinyobwa cyane cha vrai kunywa maji ya uzima ukunda amazi y'ubuzima DJ Theo ni giki abantu benshi bakunda kukwibeshaho canke kukwihenda abantu benshi bazi yuko ndi kirara ariko baranyibeshaho cyane kabandi n'ikindi bazi yuko ngo umuntu nyene ngutera blague ndi umuntu kubagana ariko muzangwanje busanzwe ndi timide
nabivuze na mbere nkubaga niyo mbonye kamera na micro muri kubu ntitwigeze tubaza ko Theo ari umusore canke yubatse hama no mu migambi yawe yakazoza ntavyo yatubwiye tubwire bimeze gute eta civile ya nalyanse nambaye mana umusore yakufise umwana man mufise umwana man kigangi cikibogare me angana gute yarakuze oya ivy'imyaka byera ariko arakuze wamuronkeye Burundi canke buja mzee naratangiye kubaza kasi ndabwire ko akuze natangiye gukora ndamufise uyo wengira ni atari ndagoha ariko misiri imbere mama wiwe ni sawa canke no nakubye ko ndumusiri batera ariko always twitege Theo ubukwe bwiwe ryari sindamenya ariko ibyo si ibintu ushobora kuvuga ati ngo urabipanze ushobora no kuvuga nuko cubona usubiye Burundi ukabona dans instrument ndetse unabwira ati bro ebana mu février nafanya mambo je nzoza kabisa karibu bro murakoze cyane février nilisema ni par exemple kwa mfano tukitoka hapa tunasema tutagota 500 euro hapa ni bebyo yes I kiganiro yari PPF show Theo reka je ndagushimire kuri kano kanya big thanks bro big thanks kabisa ndaryohewe nari nkumbuye kuganiriza abarundi bade ariko benshi basigaye baraba televiziyo nkurira mu BTN kuri canal kuri Star Time benshi baragiye banyanga tubutsa chaîne kuri canal kuri 388 kuri Star Time I think iri kuri 702 ibintu nk'ibyo ego tugushimire sinzi ko arakajambo bwira abantu bose bari ko baradukurikira kendroba yaje tunde duserme man ndacatwiga jagira amaterme menshi shaka ndagwende terme munyene kiganiro cari isimana ego cyane murakoze cyane dushimire na Janvier hariya behind camera ariko kandi novuga ati nshimira abantu bose bafasha akanya ko kudukurikirana iganiro ni PPF show ni kiganiro twashoboye gukorera ino mu Rwanda aho twari twaje kumara iminsi ariko kandi twari twateguye ko tuzorondera abaririmbyi batandukanye canke abarundi batandukanye bakorera ibikorwa byabo ino ariko kumbure bivanye n'akanya gato kabo bamwe twarabaronde ntitwabaronse abandi natwe bw'umwanya watubanye muto ariko naje wamfasha ku ngufu pe ariko mwakoze amote iyo nava ngaha nafise ikiganiro nakimwe oya byari gukunda nari kubabara cyane ego murakoze rero reka tubashimire tubahe gahunda canke isango ry'ubukurikira aho tuzuba twabarondere uwundi mutumire kandi nawe nyene w'amateka nizere ko mwaryohewe abantu bakurikirana ganiro baciye kuri YouTube canke Facebook mashaka kugira ama commentaire hasi mbega mwaryohewe nivyahe bindi bibazo mushaka kubaza Theo kumbure nitwagaruka tuzomurondere hama nibande batumire mwifuza ko tuzobarondera mu misi iri imbere bambaza ibibazo ntamavu kugaruka Zoom irahari na Skype irahari ego cyane live nta kibazo murakoze cyane reka rero tubashimire naho ubutaha ciao